ubwa mbere nagomba ko gutora iba umunezero ku bantu ntigisubire kuba umengo ni igihe c'ubwoba. Uravye ibintu vyandikwa ibivugwa umengo Burundi bwagiye mu ngwano, umenga abantu baragowe, umengo hari igihava kiba. Nashaka rero ko amatora kaba karyo kakanyamuneza, abantu bumve yuko bafise iteka ryo gutora ico bipfuza, ikiza kubagirira neza, utamengo n'abantu baje kubagirira nabi, umengo hari ibara rigira rigwe. Icambere ni ico. Kigira kabiri, insaba abarundi bose ko igihe twagiye gutora bose babigira n'umuhamagaro, bumva ko bataje kunezereza naka mugabo biraba ubuzima bwabo, bibaza bati mbega mu myaka iza tugiye kubaho gute. Nibaza ko ari ico nifuza ko abantu bumva, nkaba nifuza ko iki gihe kiba gitandukanye n'ibindi bihe byose twaciyemo. Ku bwanje nibaza ko mu gihugu cyose barafise ingene batunganye amatora twayagiyemwo uko ubutegetsi bwayateguye. Mu bihugu byose ni leta itegura amatora, uko rero iba yayiyumviriye tuyakora uko. Icanjije ico niyumvira sico bo bakora, nico twebwe tuba tugamije gushikako mu buryo bwose baba bateguye ingene twebwe dushika ku cyo twifuza. Ubwa mbere ndavye ingene twe twagiye turigisha umuco w'igenza buhoro, twifuza yuko ibiva mu matora tuvyakira neza, na cane cane n'ivyaba bihuye n'ukuri kw'ingene abanyabarundi batoye.